Hello, ni Juifu. Nizere ko mumeze neza. Nimba wisanze hano hantu uri mushasha raba ko wakoze subscribe. Nimba usanzwe udukurikirana buri munsi kandi warakoze subscribe, Imana iguhezagire cyane. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bimenyetso vyerekana yuko umusore afise igikundiro mu maso y'abakobwa canke umusore yuko afise igikundiro mu bantu. Ibi ni ibintu bikunze gushika mu buzima busanzwe, ugasanga umuntu afise igikundiro, ugasanga umuntu yaravukanye igikundiro mu bantu, ugasanga abantu bose canke abakobwa benshi baramukunda. Rero hariho ibimenyetso bigaragaza vyerekana yuko ufise ico kintu c'igikundiro. Nivyo tugiye kurabira hamwe. Tugiye kuraba ibimenyetso bitandatu vyerekana yuko umusore afise igikundiro. Rero umusore niyo ubona ko ibimenyetso uzomenye yuko ukundwa n'abakobwa. Iki kintu nta muntu akirema, iki kintu umuntu arakivukana. Ikaze kuri Juifu. Reka dutangure n'ikintu ca mbere. Ikimenyetso ca mbere kikwereka yuko ufise igikundiro mu maso y'abakobwa canke mu maso y'igitsina gore ni igihe ugiye ahantu hashasha canke n'igihe uriko uratambuka wahindukira waraba ku ruhande ukabona abantu canke abakobwa benshi bagukubise ijisho, ugasanga baguma bakuraba. Iki ni ikintu ca mbere cerekana yuko ufise ikintu c'igikundiro, parce que umukobwa iyo yamaze kumva mw'ico kintu muri we aba yumva yo guhoza kwijisho. Ni ikintu ca mbere kwa ushobora gusanga wisanze ahantu ugasanga uriko urarengana, ariko ugasanga n'abagore canke abantu bakuze bariko barakuraba b'igitsina gore. Abahinga bavuga yuko adashobora kuraba ikintu atakunze. Nubona umukobwa ariko arakwitegereza cane, umenye yuko hari ikintu kiriko kiramukurura kuri we. Umukobwa ntashobora kukuraba cane iyo ufise amadefa, akwitako ijisho rimwe akaca yirabira ku ruhande. Mugabo iyo afise ikintu yakunze kuri wewe aguma yaguteye ijisho. Iki ni ikintu ca mbere kigaragaza yuko wewe musore ufise igikundiro ku gitsina gore. Ca gihe urengana ku bantu canke uca mu bantu wahindukira ukabona bagumye bakwitegereza cane. Ikimenyetso ca kabiri cerekana yuko ufise igikundiro nuko ushobora kuba nko muri quartier canke ahantu runaka ugahuza n'amaso n'umukobwa, ukabona umukobwa wese muhuje amaso acagira agasurire, acamwenyura. Ibi bintu abakobwa ntibakunda kubigirira uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo abakobwa babigirira umuntu bakunze canke umuntu bemera. Rero mu gihe wowe kenshi ukunda guhuza amaso n'abakobwa ukabona umukobwa ariko aramwenyura, menya yuko ufise ico gikundiro. Umukobwa yaba ari umugenzi wawe canke yaba ari umukobwa mushasha muhuriye ahantu kanaka, ariko mwahuza amaso ukabona ariko aragutwenga canke ariko aramwenyura, uca umenya yuko hari ikintu runaka kiri muri wewe gituma uwo mukobwa yumva yo gutwengera, yumva yo kumwenyurira. Umva abashaka kumva yuko uwo mubona ko yishimye, uwo mubona ko asa neza. Kenshi bakunda kuvuga ngo abakobwa basa neza bariko baratwenga. Rero agerageza kumwenyura kugira ngo ubone yuko asa neza. Ariko iki ni ikintu cerekana yuko ufise igikundiro mu bantu canke ufise igikundiro mu maso y'abakobwa. Ikimenyetso ca gatatu cerekana yuko abakobwa bakwemera canke ufise igikundiro mu bantu nuko igitsina gore kiba gishaka kukwegera, igitsina gore kiba gishaka kuba iruhande yawe. Ushobora kuba uri n'ahantu hashasha, ugashobora kuba wicaye ahantu uri wenyene ukabona umukobwa araje, mbere ugasanga niwe atanguye no kukuvugisha ubwa mbere. Kandi ivyo bintu ntibikube ko rimwe canke kabiri, ugasanga ivyo bintu vyama vyakubaye ko buri munsi, canke ugasanga uri nko muri bisi canke muri mu modoka mufashe urugendo rurerure, ugasanga umukobwa arakwegereye atangwa kukuvugisha, atangwa kukubaza amazina, kwa kundi abahungu ariko dutangwa kubaza amazina abakobwa, ariko ugasanga umukobwa arabikubajije. Rero ntibikube ko rimwe canke kabiri, ugasanga vyama vyakubaye ko kenshi. Uzoca umenya yuko nawe ufise iki kintu c'igikundiro mu maso y'abakobwa wewe utabizi. Rero niba ubona ko ibimenyetso uzomenye yuko ufise igikundiro. Nimba ubona abakobwa bakuvugisha kenshi atari ubatanguye, ariko ukabona wewe utanguye rimwe na rimwe, ugasanga hariho n'umukobwa asaba nimero kubera ko yakubonye tureka arengana muri quartier, akabona hari nk'umuntu bazinanya kuza akavuga ati uzompe nimero y'urya mutipe. Ugasanga hari abantu bakwandikira utabazi b'abakobwa bakavuga ati nari numva nshaka kuvugana nawe, nari numva nshaka twoba abagenzi. Afite mu majambo make bakisabira yuko wobaba hafi. Ni ikimenyetso cerekana yuko ufise igikundiro mu bantu. Ikimenyetso ca kane cerekana yuko ufise igikundiro mu maso y'abakobwa ni mu gihe abakobwa iyo bakubonye bagira amasoni. Kwa kundi ushobora gusanga hariho groupe y'abakobwa kanaka, ushobora gusanga abantu muhuriye muri societe, haba
kuri eglise canke ugasanga n'ibindi bintu musangiye haba mwishirahamwe haba ku kazi haba ari akagwi k'abakobwa wahashika ukabona amajambo arabakamanya wahashika ukabona kumenga barikanze wahashika ukamenga umva barabuza amahoro urumva bagize utuntu tw'udusoni ku maso rimwe bakatangura no kuvuga ibintu bitajanye rimwe ugasanga bariko bavuga ibintu bidatonze baguma bitwengesha ubusa umenga hari ikintu kiriko kirabatwenza nawe utaravuga. Iki ni ikimenyetso cerekana yuko ufise igikundiro mu maso y'abakobwa. Iki ni ikimenyetso kindi cerekana neza yuko hariho ukuntu muri bo bumva ko bagukunda bumva yuko ukunzwe. Rimwe na rimwe ibintu birakunda gushika ukumva n'abashwanye kubera wewe kandi wewe utabiza abantu utanabavugisha ugasanga bariko barashwana bavuga ngo uriya n'uwi wanje wewe gute canke yakuramukije neza kundusha ugasanga vyabaye beef. Ni wumva ibi bintu uzomenye yuko iki kintu gifise kandi iki kintu ni ikintu umuntu avukana si ikintu coroshe kuronka ariko nimba ubona ufise ibimenyetso umenye yuko wewe ufise ikintu bita igikundiro. Ikimenyetso ca gatanu cerekana yuko ufise igikundiro mu maso y'abakobwa ni mu gihe umukobwa muba muri abagenzi ugasanga baguma bakubaza ibibazo, impuzu zigurira hehe, ibirato wambara ubigurira he, wimoshereza he, ugasanga baguma kubaza utuntu nk'utwo. Abakobwa benshi menya yuko iki ari igikundiro ntabwo ari impuzu ziko ziratuma bakubaza, ntabwo ari ibirato wambaye canke ukuntu wimosheje, ahubwo ni igikundiro kuri muri wewe kiko kiratuma kibavugisha kibabaza. Iyo ugura impuzu ugasanga abakobwa ariko bakubwira ngo shango wambara neza, ngo wambara impuzu nziza, ngo nanje uzombwira ko ugura impuzu ngo nzogurira umuntu wanje ndabe ko yobegwa. Kubegwa si mpaka wambara ibintu vyatara, ahubwo kubegwa ni ikintu kikuriko canke hari abantu baremwe mu kubegwa. Rero niba babona abakobwa baguma kubaza ibi bintu menya yuko ufise igikundiro mu maso yabo. Ukuvuga ngo iyo wambaye ico wambara ico cyose umva barakurugwa barabona ko ufise igikundiro. Rero niki ni ikimenyetso cerekana yuko maso y'abakobwa ufise igikundiro ku buryo bumva bo kubaza ingeno bigenza, ku buryo bumva bo bashaka kumenya amakuru atuma ubegwa nk'uko bashaka kumenya impamvu yihishe inyuma yo kubegwa kwawe. Kumbe ico baba batazi nuko aba ari igikundiro ufise kubera ko abantu tugira inyenyeri zitandukanye. Ikimenyetso rero ca gatandatu arico ca nyuma tugiye kurangirizaho cerekana yuko ufise igikundiro mu bakobwa ni ca gihe muriko muravugana n'umukobwa canke muriko bavugana n'abakobwa izina ryawe riguma rigaruka, umukobwa aguma baguma barisubiramwo cane, baguma baguhamagara, baguma nyene ugasanga rimwe na rimwe n'igihe bari karavugana n'uwundi muntu ugasanga yadutse avuga izina ryawe ukazamva kubwira ati sha wowe sinzi ibintu wangize ngira ngo warandoze, ati naho mba ndiko ndavugana n'abandi mpasanuka nahamagaye izina ryawe. Ni mu gihe rero abakobwa bakunze kuvuga izina ryawe ari abantu usanga baramamaye kandi izina ryabo atari ryahatari, ugasanga abakobwa benshi baramuzi, abakobwa benshi baramuvuga no muri quartier canke kw'ishure canke ku kazi canke ugasanga hariho umuntu w'umusore canke umuntu w'umugabo amenyekana cane akavuga izina ryawe rikavugwa cane. Ni mu gihe mwaba muriko muraganira n'umukobwa ugasanga aguma asubiramwo izina ryawe, aguma risubiramwo. Iki ni ikimenyetso cerekana yuko ufise igikundiro mu bantu, gituma izina ryawe riyahora mu mutwe, rituma izina ryawe ryariyanditse mu bwonko bwabo, bituma bigora kugibagira canke kwibagira visage yawe. Wakoze kumviriza iki kiganiro, nimbugeje ikiganiro hano hantu n'umuntu w'agaciro kandi tukibutsa kudufasha kugira like na subscribe. Murakoze cyane.